Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugeza amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye. Turi ku munsi wa gatatu w'igenekerezo ry'icumi na kane ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Amakuru adushikira havamwo bamwe mu bagumyabanga ba CNDD FDD avuga ko umurwi w'ibihangange wamye ufise ubutunzi budasiguritse mu gihugu woba ngo uriko wiga imikenyuro yose ishoboka kugira Perezida Ndayishimiye n'umurwi wiwe bariko babarwanya kugira basubize amahera y'igihugu banyegeje mu mazu yabo ushobore kunanirwa mw'ico gikorwa nyene bihaye co guhindura amafaranga yibwe agahinduka ibipapuro. Muri iyo mikenyuro barimwo bakora hakaba harimwo gutera ubwoba no gupfumbatisha abakozi b'amabanki n'amamikorofinanse kugira babakirire amafaranga yabo yose bari banyegeje. Uwundi mukenyuro ngo boba bafise ni uwujanye no gushobora kugirira nabi Perezida Ndayishimiye kuko bamwagiriza kuba ashaka kubakenesha no kuba yabakuye amata mu kanwa kandi Perezida Neva azi neza ingene bagiye baronka ubwo butunzi igihe yari umukuru w'umugambwe CNDD FDD eka ndetse n'imbere yaho hari mu karwi k'abajenero kavuga ari kijana mu mugambwe. Hariho amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya hariko arafasha abanyegeje amahera kuyahinduza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba amenyesha ko abariko barabikora bazohanwa. Itangazo ryaraye risohowe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gwirene Gatoni riratomora ko Perezida Ndayishimiye hariko arakurikirana ingene ingingo ya BRB yo guhindura amanoti y'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi iriko irakurikizwa. Iryo tangazo riravuga ko hariho abariko baragwanya ico gikorwa. Muri iryo tangazo harumvikanamwo ko hariho amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya hariko yakira amafaranga arenga miliyoni 10 mu mafaranga y'amarundi ku muntu nk'uko vyategetswe na BRB. Iryo tangazo kandi rivuga ko kuva ku wa 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 hazobaho isuzumwa ry'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya yarenze ku ngingo ya BRB kandi ko ababikoze bazohanwa ku giti cabo kandi ko n'amabanki be n'amashirahamwe bakorera hazofatirwa ibihano. Guhasha abakeba bandayishimiye ni ubwa mbere BRB hinduye amanota ariko ntiyemere ko ayahahora yose hagaruka guhinduzwa. Iri tangazo ribandanya gushimangira inkuru ya mbere twabahaye kuri iki kijanye no guhindura aya mafaranga iruhande yuko hariko ikibazo c'ubutunzi BRB iriko igerageza gutorera umuti harimo kandi guhasha abakeba bandayishimiye basanzwe ari aba CNDD FDD b'ibihangange afata ko batamwubaha. Mu nkuru z'inyuma tuzobasangiza amwe mu mabanga tumaze kumenya ajanye n'izi ngingo. Ni ubwa mbere mu mateka y'u Burundi bishitse bagahindura amanota ariko ntibemere ko amafaranga yose yahahora ahindurwa. Ni ubwa mbere kandi hafashwe ingingo iboneka neza ko hariho amahera bakeneye ko ahinduka ibipapuro umugambi wa Perezida Ndayishimiye nyene. Ubundi iyo bahinduye inoti bahora batanga umwanya munini wo kuzana ayahahora bakayavunja muri mashasha. Niyo ikiringo batanze giheze bahora bavuga ko uwugiye muri BRB bazoguma bashobora kumuhindurira. Hariho kandi nk'abantu usanga izi ngingo zifatwa bari mu ngendo mu mahanga bakagaruka mu gihugu igihe co guhinduza amanoti caraheze. Hariho n'ibindi vyinshi bishobora gusigura ingene umuntu atoshobora kubahiriza isango ryatanzwe na BRB. Ingingo y'uno mwaka urabineka ko idasanzwe ntitumbereye guhindura amanoti gusa irimwo no guhasha akarwi kanaka. Nayo mu yandi makuru kandi nuko inama nshikiranganji ya EAC yumvikanye gukuraho intambamyi za viza hagati y'ibihugu bigize umuryango. Mu nama nshikiranganji igiriya 42 yahuje abashikiranganji bajejwe ubudandaji bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yabaye ku wa gatandatu ruheshi 2023 baraye bumvikanye ko hakuweko intambamyi za viza ku banyagihugu bo mu bihugu bigize uwo muryango mu ntumbero yo kuborohereza kugiranira imigenderanire hagati yabo, korohereza abakora urudandazwa hamwe no mu ntumbero yo guteza imbere amahinguriro n'amashirahamwe y'ibihugu vyo muri uyo muryango. Iyo nama igiriya 42 ikaba yarabereye i Arusha ku cicaro ca EAC ikaba yari irongowe na Marie Chantal Nijimbere hasanzwe ari umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Abo bashikiranganji bakaba bamenyesha ko bafashe iyo ngingo inyuma yaho bumvise imyidogo
ko abanyagihugu bavuye mu bihugu nk'Uburundi n'u Rwanda babanza gusabwa amahera yo kugura viza iyo bagiye mu gihugu ca Sudani du Sud na cane cane iyo bageze ku kibuga c'indege mpuzamakungu kiri i Juba. Abo bashikiranganji bakaba basavye ko gushika mu kwezi kwa Munyonyo 2023 ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko bigisaba amahera ya viza ko vyoba hageze izo ntambamyi zose zafutswe. Ese iyo nkuru muyakiriye gute? Nimutwandikire. Nayo mu bindi kandi ba buramatari babujijwe kwongera gutanga impusha z'abegeranya umwimbu bawujana mu zindi ntara. Nk'uko biri mu itangazo nomero 530 akarongo kaberamye 3593 akarongo kaberamye kabu akarongo kaberamye 2023 ryateweko umukono n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano mu gihugu kuri ubu wa 8 Ruheshi 2023 risaba buramatari ko kuva ubu impusha z'abagura begeranya ivyimburwa mu ntara kugira ngo babishore mu zindi ntara ribangiriwe guhera uyu munsi gushika kw'igenekerezo rya 20 Ruheshi 2023. Umushikiranganji Martin Niteretse akaba amenyesha ko harekuwe gusa abagura ivyimburwa bike bike vyo gufungura mu ngo zabo. Akaba amenyesha ko uwuzofatwa ariko aregeranya ibifungurwa nk'ibigori, amasaka, ibiyoba, umuceri, ibiharage n'ubushaza imbere y'iyo tariki ya 20 Ruheshi 2023 ko azohabwa ibihano ruhasha nk'uko iryo tangazo ry'umushikiranganji ribandanya ribivuga. Martin Niteretse akaba kandi agabisha abajejwe intwaro n'umutekano ko uwuzofatwa uwutazofata ingingo zibereye zo kubuza iyegeranywa ry'ivyo vyimburwa ko nawe nyene hazohanwa bimwe vy'akarorero. Ivyo akaba bishikirije mu gihe yariko asaba abajejwe intwaro gufasha abenegihugu mu gikorwa co kunyuranya inoti nshasha z'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi ibanki nkuru BRB heruka gusohora kugira ngo ntibazoje kurundana ku munsi w'17 Ruheshi. Ico gikorwa kizorangirira ko bamwe bakaba babona ko umushikiranganji yoba ariko hararwanya ko hobaho abikika mu kiza bakagura umwimbu ayo mafaranga ariko arakurwa ku isoko n'ibanki ya BRB canke ngo habeho abitambika hagati yiwe n'abamuhindurira izo noti bamwe bita abakomisiyoneri. Nayo kandi mu ntara ya Kirundo abakora twa dutebe tuzana ibisusu ngo bakora bahomba. Utwo dutebe tw'umuzingi dukozwe mu biti bita imingoro. Abakora utwo dutebe baja muri komine Ntega, Vumbi na Marangara kurondera ivyo biti aho umuganda bakoramwo udutebe nka 10 bawugura amafaranga 3,000 canke 5,000 nk'uko bimenyeshwa na Haringanji Donatien amaze imyaka irenga gatoya 20 akora utwo dutebe. Uwo muvyeyi afise imyaka 43 akaba avuga ko naho utwo dutebe abakenyezi badukunda kubera tuzana ibisusu ngo bakora bahomba, ngo vyari bikenewe ko baduza akabeyi kandi bakaronka aho badandariza nko mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi aho ngo abakenyezi ibisusu bwagwiriye. Ngo abo bahinga bakora utwo dutebe barasaba abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo kubaha inkengera z'ibiyaga aho botera iyo mingoro bakoresha.